baca umugani mu kirundi bati ndahazi niwe ahagwa ama rukundo ntibisaba kwigira umuhinga canke gutwarwa n'ibishobisho birakenewe ko unashiramwo n'amaso y'umutima kugira ngo ashobore gutahura neza uwo mugiye kubana ninde, mbega murakundanye canke niwe w'umukunda wenyene. Ngira ndakubwiye kandi harigiza gusanga nawe koko turi muri wewe biraza no gutangaza. Sawa wa musore we, mbega ujya mukobwa mukundanye ni kangahe? Ikaze no mu kiganiro ndahazi muzuko bamushikirizwa nanje One Bay Valaskila. sawa baca umugani mu kirundi bati ndahazi niwe ahagwa. Ntumwumve nangwe guca umugani ngo uyu munsi nje ni iki. Uno munsi nje tuganire n'abasore harehare, mwegere hano mwicare ku gatebe tuyage. Ndazi neza na neza iyo uri umusore wimirije kubaka bisigura ko ufise uwo mukundanye. Ako ufise umukundanye nawo nibaze ko warahise, ariko no munsi nje turabire hamwe neza na neza amahitamo yawe. Atanguye nkubwira ati ndahaza arahagwa ama rukundo ntibisaba kwigira umuhinga canke gutwarwa n'ibishobisho birakenewe ko unashiramwo n'amaso y'umutima kugira ngo ashobore gutahura neza uwo mugiye kubana ninde, mbeho murakundanye. Hari utuntu duto rero tugira turabire hamwe turashobora no gufasha gupima neza na neza uwo muri kumwe, mbega murakundanye canke niwe w'umukunda wenyene. Ikaze no mu kiganiro ndahazi muzuko bamushikirizwa nanje One Bay Valaskila from Gentle Paradise KBBC. Muzuko bamugikwirikirana misi yose ku misi ya kabiri hano kuri Miracle TV 257. Bidukundiye ndabeshe gato ni ku misi ya gatanu. Bidukundiye muzuko bamukironka isaha 2 zo mu gatondo. Ati rero ni gute twomenya abo dukundanye ko dukundanye koko? N'utuntu duto cyane ngira ndakwereke, ngira ndakubwiye kandi harigiza gusanga nawe koko turi muri wewe biraza no gutangaza. sawa wa musore we, mbega ujya mukobwa mukundanye ni kangahe? Wamaze kukwandikira canke kugutelefona mu gihe utamuguriye ama inite canke ama mega, aho karuza kuba umenga ni gato nta n'uburemere gafise, ariko umenye ko kicaye ku munzane ko nawe uvura mu gupima urukundo umukobwa akunda umuhungu. Akenshi iyo umwandikiye harana aca kubwira ati sheri nta ma inite mfise, aho kukwishura ikibazo umubajije wakubwira ati nta ma inite mfise, ubishize mu gaciro wubona umenga nta ma inite mfise, ugaca unayamurikira. Ariko mu gaciro k'urukundo umenye ko ari intege nke z'urukundo ahubwo atanagukunda, kuko nimba bikora misi yose umenye ko hariho n'abandi benshi yandikira batenze no kumurukira amayinite, mbere akanabandikira kuri ya mayinite wewe nyene uguze. Ubu rero nimba wimirije ko muzobana burayistara muri wewe kuzomenya kumwihanganira, kuko niba mukunda sindakubwira ati muhebe, ahubwo muri wewe menye ingene uzomwihanganira
nimba utazoshobora kumwihanganira naho muri kuragende uko azobaje kubaza ubuzima bwawe, azobaje gutuntuza umutima wawe. Uko biri kose singenda ashiramwo n'imbabara amatwi canke impuhwe, kuko naje ndakubwire rimwe na rimwe ari gusanga ndakuberana na muganga. Ikindi birashikwa zohoruke ugasanga urakenera sheri wawe mutemberane canke musohokane, kenshi ukamuronka aruko afise umwanya ukwiye, ariko atashobora no guheba akantu k'isegonda rimwe ngo akuronderere umwanya, ahubwo kenshi akazoza aruko kakantu k'isegonda rimwe katahari. Uzomenye ko uwo muntu atagukunda, ahubwo waguprofita, kuko iyo abagukunda n'isaha yose yari kuyiheba, ibintu by'agaciro vyiwe byinshi yari kubiheba, kuko muri wewe wari kuba uw'agaciro ka mbere. Ariko uzosanga wewe atagaciro ufise, ahubwo bimwe na bike bito cyane muri we avyo bifise agaciro ko gusumvya. Uwo rero kaburo wo mugomba kubana, nakubwiye umuti no kumenya ko mwihanganira, kuko nutestara muri wewe kumenya ko mwihanganira, azobaje kubabaza ubuzima bwawe. Sawa. Nakubwiye ati kidagatira agatebe uze twige. Ikiganiro mpisemo kugizana muri bino bihe bya sama, kubera ko ndazi neza muri bino bihe abasore benshi murakora mu mariage. Ntuhubuke, ntibikenewe kuhubuka wapi, kuko urugo si ikintu cyo kwasamako, si ikintu cyo gufyinata, si umupira uterera hejuru uguye hasi ukadunda. Wapi, umuririmbyi Sosokeye no yavuze ngo kubaka si ugufyina, ngo no gushinga rukaguma. Ni Sosokeye ndabizi gato. Mwita Mukosamari niwe yaririmbye avuga ati kubaka si ugufyina, no gushinga rukaguma. Umusore rero ugomba kubaka, banza upime neza na neza, ntujane n'ibishobisho kujya muntu ndamukunda, umenye nawe waragukunda, kuko urugo ni babiri ntigubakwa n'umuntu umwe. Nakubwira ati rero kino kiganiro bacita ndahazi, aho nzogenda ndakuzanira ibintu byinshi bigenda bitandukanye, uzokwa mugikurikiranira kuri Miracle TV 257 handi hantu uzogisanga. Uzogikushikiriza ni J1 Boy Valaskira from Gentle Paradise at KBBC. Uno musi naje nka introduction, naje nka introduction, naje kugira ngo ndakumenyesha ikiganiro gishasha cyavutse gica kuri Miracle TV 257. Ariko nibaza ko nubwo najali introduction bike cyane washe kumva neza na neza. Nimba rero kunze kino kiganiro, nubwo udakoze subscribe, nubwo utalikinze video, uragire commentaire hepfo nawe kubyumva no kubibona, kuko muhinga baramuhaje tutimbwira definition y'urukundo. Ibyo yishyuye go niwe yabyishyuriye, ariko nawe ufise ukungene nawe byishyura, bisigure ko nanje ibyo nzi si byinshi ku rukundo, nawe urafise ukungene ubizi. Niyo mpamvu commentaire ndazugura aho hepfo kugira ngo umbwire. Reka ndakubwira ati ndagukunda cyane, ndaguseze ndakwipfuza amahoro y'Imana bane nawe, ndakwipfuza n'ihitamo ryiza. Ndakubwira ati ciao ciao, hasta la vista. Sawa.